kurya ijambo ry'Imana tubwira ukungene Yesu yatanze amabanga 5. Even the spirit of Yezebeli ifise nayo nyene 5 ministries, ifise amabango 5 ikoreramo. Igikorwa canke ministeri ya mbere afise ni ministeri ya seduction ministry. Ico akora abo bami b'amahanga, ico akora no kubaseduza. Sini seduction nza kwivuga mu Kirundi, arabaresha, arabaryosha. Bamwe mu kubaresha munyumvirize neza, yeshanjije n'ubugingo bwabo. Tuzaza kugaruka ko mu mwanya. Ministeri ya kabiri agomba kugira iki? To manipulate. Arafise kumwe na trika ibintu bifise bivuga ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ari kubahakana ubushobozi bwayo. Rero ikindi kintu akora is to deceive people, kubesha abantu, akakubwira ngo zoguha ibi n'ibiri. Umuntu akagenda afise indoto, afise ibintu byinshi by'amayirizo muri we, mugabo yashika agasanga nta kintu kimwe cyarico. Number 4, ministeri yiwe is to control. Yamarondera kumwe aba hejuru. Ico gituma yarongowe na Ahab. Ico gituma mu gihe cya Yohana umubatizi yagiye kurondera Herode. Number 5 is to corrupt. Ikintu cyitwa corruption, God's given authority. Imisi yose Yezebeli yamakeneye munyumvirize neza ko poza Imana mu vyashinze. Hari ibintu bishika bitanu muvyo tugiye kuvuga vyose. Kurya ijambo ry'Imana tubwira ukungene Yesu yatanze amabanga 5. Even the spirit of Yezebeli ifise nayo nyene 5 ministries, ifise amabango 5 ikoreramo. Urazi imisi yose Satani yamarondera ukungene uravyumva bo mu contrefacteur, aba umuntu apervertisa ivy'Imana iba iriko irakora. Uyu mugore afise nawe uburyo butanu acisha mu ivyo ariko arakora, byo canke uburyo butanu bwo gukora. Igikorwa canke ministeri ya mbere afise ni ministeri ya seduction ministry. Ico akora abo bami b'amahanga, ico akora no kubaseduza. Sini seduction nza kwivuga mu Kirundi, arabaresha, arabaryosha. Arafise ukungene abazana kumwemera, arafise ukungene abakura aho bari aho ushobora kubona umuntu ubuzima bwiwe bwari bufise icyerekezo kidasanzwe, yarafise ahantu akeneye kugera, afise imigambi rashe, afise imigambi novuga yotumye benshi bagirirwa neza. Mugabo uyu mugore akaza akamuseduza, akamwumvisha amafilozofi yiwe, wa muntu agatakaza intumbero, akirota basigaye yiyanya, asigaye ari mu rutonde rw'imhema Yezebeli. Ministeri ya mbere akoresha ni ministeri ya seduction. Igihe cyose azokuresha azogira ivyo akwemereye. Bamwe mu kubaresha munyumvirize neza, yeshanjije n'ubugingo bwabo. Tuzaza kugaruka ko mu mwanya abo prija gutanga their souls, gutanga imishaha yabo, gutanga amaame yabo. Akabwira ati nzogwisha ukeneye cyose, uzogenda mu isi, abakomeye bazogupfukamira, nzogwizina rya rurangiranwa, abantu bose bazokubona bifuze kumera nkawe. Ariko ikiguzi nsaba kugira ngo ivyo nshobore kubiguha, just give me your soul. Ijambo ry'Imana rivuga ngo vyomara iki kunguka ivy'ubugingo ariko ukagira iki ugatakaza ubugingo. Ubugingo bariko baravuga ni umushaha wawe, your soul. Kenshi murakunda narivuze n'ubushize mwigisho mperukamwo, aho intuze amakunze kuyumva ngo iravandisonamo diable, yagurishije umushaha wiwe. Imishaha iri parmi munyumvirize neza article ibidandazwa Yezebeli exija by her seduction. Ministeri ya kabiri agomba kugira iki? To manipulate. Arafise kumwe na trika ibintu bifise bivuga ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ari kubahakana ubushobozi bwayo. Barafise ukuntu bagomba kukuzana. Urabona umva turi mu bintu vy'umuco nuko akora. Urabona n'umuco. Listen to this. Umwiza n'umuco naho bihuriye n'ijambo ry'Imana rimbwira. Barashaka kutatwumva, barashaka kutadutahura. Uyaye urumva reka name gukomplika ibintu, nimwuguruke. Murabona muri bato, muri jeune. Urumva batuzane konzi ibijanye. Turaza kubivuga mu mwanya. Konzi ibijanye na monde y'umuziki. Ari gicaniro. You got to know sama invitation yose yo kwitaba. Siriko muri ko muranyumva. Sama invitation yose yo kwitaba. Rero icyo akora aramanipira abantu. Nibisanzwe umuntu kamutumira mu kabara, abantu bariko baraborego, bariko baja gusambana, bariko barakora ivyisoni nke. Gushiste gusa nguri mu turimbo dukera n'Imana yaguhaye ijwi, ijoro rimwe uratahana idolari amajana 5. Umuntu agaca yarura mu marundi ni hafi miliyoni 3 n'amajana 6. Ati ya Imana iributsa umusavyi wayo. Manipulation. Ni bangahe bahoze araba worship ministers uyu munsi basigaye bari abo muri karaoke? Kubera barakubwira ati no, ego nivyo waririmbye indirimbo z'Imana fine, mugabo turakeneye agasoro ka serindio. Bana hari abantu bakuze bari ngaha, hari papa aje guhimbaza imyaka 50 ya mariage, shiramo agasiro we ku rukondo. That's manipulation. Muri manipulation uyu munsi hari abantu bariko batanga ubuzi, bakabutanga ku myaka kanaka. Bana baje no bakobwa biri munsi y'imyaka 25 kumanuka. Bagaca kubwira ati rero uje ku kazi singene kwambara ibiguturiya, ifo kuza wambaye agahuzu
gatuma n'umuntu yinjenga yumva ahantu hari interest. Ivyo bintu ntawe mubizi. Nta bantu mwagiye gukora ahantu bakabigizija ko mwambara amamini. Muri banki uyu munsi haba umadeje akaguhamagara ati écoute abakiriya ifoko hano hano bashitse quand même uravyumva nyene bisanzwe bari muri environnement idasanzwe. Iyo mpuzu nuse kuyigarukana igera ngaha bagaca bashona impuzu z'ibimanyu n'amapasura bagashirako ku buryo n'abantu basanga ngo ujya banki bisigaye ngo ufise abakozi beza udukobwa twiza abantu basigara baza kuguza ama compte kubera iki uyu mugore ari muri business. Ndaza kubabwira Yezebeli, she's a business woman, she's in business. Uyu munsi ni murabi ibintu byose bagomba kududandaza ko umuduga bategeza kumanika ko umuntu yambaye ubusa. None umukobwa yambaye ubusa nijya jipe nkeneye kugura bihuriye hehe? Umuntu akeneye kugura ipine pireri ateza gushaka umukobwa yambaye ubusa. Iga ni marke y'uyu mugore, manipulation, seduction. Ngira muca mubona aho turi ushika uyu munsi. Number 3, uyu mugore afise ministeri yitwa to deceive. Ni kuvuga iki? Kugwisha abantu. Ministeri we ya gatatu n'uburyo bwo kugwisha abantu. Imisi yose Yezebeli mu bantu aranka abantu bitwa abahimbaza Imana mu kwino mu mwemu. Igihe cyose uri mu true worshipper azokwa ari karakiga uburyo bwose agukura abantu kuko arabize neza yuko mu buryo ushobora kumunaniza, mu buryo ushobora kumucika ni ukungena utugwebera mu bwiza bw'Imana n'inzira atazi kungene ashobora gushikayo, n'inzira atazi aho yoca kugira ngo ashobore kuhashika. Nshaka gutuma birija muri Imana tubwira Yesu ne majambo yabwiye wa mugore w'umusamariya akazi ngo muri kino gihe data ariko ararondera ari muri recherche y'abamuhimbaza mu mpemu no mukuri. Muri bareke biravuga ngo abamusenga mu mpemu no mukuri, mugabo muri version y'ikikwa avuga ngo those who worship him in truth and in spirit. Ariko ndamuhimbaza mu mpemu no mukuri biragoye kungene niki cyatumye igihe Yesu yageragezwa adashobora kuneshwa n'ibigeragezo bya Satani nikora ko Yesu yari umuadorateur. Biragoye kungene ushobora parce que ibi vyose biza birondera iki ukungene umuntu ashigwa hejuru ngabo iri umuadorateur urapfa Imana akabariyo iboneka. Biragoye kungene ukorompa umuntu umuadorateur. Je tuma benshi uyu munsi Satani abima no gucika abadorateur. Bazoba vraiment abantu bashobora gutazira bagasimba bakaryoherwa ivy'Imana. Mungabe turavuga adoration, it's all about surrendering, it's all about kwihimana, it's all about kwirekurira mu biganza vy'Imana aho agufata nk'umugende w'amazi uri mukoko kuri akagutwara aho agomba. Biritubwira ngo ahejeje kubatizwa ngo yuzuwa mpemu yera mu mpemu Imana amufata koko amujana mu bugaragu. That's the expression of worship. Iyo turavuga guhimbaza nige mpemera aza akagukenyeza akakujana mu bugaragwa sana guza kugeragereza mu bugaragwa ni mu kibanza ciza cyo guhura n'Imana. Ibikomeye Yesu yashoboye gukoresha mu bijanye na ministeri yiwe yabikuye mu bugaragwa. Biritubwira ngo Yohana yaba mu bugaragwa yaratunzwe n'iki n'ubuki n'inzige. Eliya niko nyene yarameze yabaye mu bugaragwa. Mu bugaragwa sana kugeragerezwa gusa mu bugaragwa mwibuke ni mu kibanza c'ubusabane. Ni handa ta distraction nimwe ihari. Ni handa ta televiziyo kiragusamaza. Ni handa ta episode nimwe kiragusamaza. Ni handa ta film kiragusamaza. Ni handi ari wewe n'Imana. Reka nongere kindi kintu kidasanzwe mu bugaragwa niho tugira aho mize upwize na Satani. Niho tumusubize ivyo wiwe tukakira ivyo wacu yatwivye. Rero ikindi kintu akora is to deceive people, kubesha abantu. Akakubwira ngo nzoguha ibi nibiri umuntu akagenda afise indoto afise ibintu byinshi by'amayirizo muri we mugabo yashika gasanga nta kintu kimwe cyarico. Number 4, ministry yiwe is to control. Yamarondera kungene aba hejuru. Ico gituma yarongowe na Ahab. Nico gituma mu gihe cya Yohana umubatizi yagiye kurondera Herode. Ivyo Herode yakunabwiye aho ageze ibintu vyose arabikontrola. Imwema Yezebeli niyo gukontrola. Ubundi Herode nubwo yari umupagani kameme rafise ikintu atinya. Nta cyumviro yigeze agira cyo kwica no gusesa amaraso ya Yohana umubatizi. Ico cyumviro cavuye he? Cavuye ku mugore wiwe inde Herodiya. Niwe yabwiye umukobwa aramubwira ati genda usabe papa wawe aguha umutwe wa Yohana umubatizi kubera iki yarimo imhemu ya Yezebeli. Imisosi yama arondera letete yamarondera abantu bimitwe. Uri umuntu ataca azopfa amariya abantu imhemu ya Yezebeli yagusimba. Mugabo nimba vyukuri uri umuntu Imana yasize amavuta, uri umuntu Imana ashizeho nk'ugwego hano muri irembo ry'imhemu hano muri nosi, Yezebeli is after you. Niko muranyimeje muravuze ngo nta numwe ari epargne nga twese atanu mwavuyemo ari ano tous. Number 5 is to corrupt. Ikintu cyitwa corruption, God's given authority. Imisi yose Yezebeli yamakeneye munyibuze neza ko poza Imana mu vyashinze. Ani Imana yashinze ko mariage iba hagati y'umugabo n'umugore. Mugabo uyu munsi arikaza na programa yuko mariage iba hagati ya papa mama. Iyo si programa y'Imana. Uyu munsi mwari muzi ko kuri YouTube si ugiye ukavuga nk'ibintu nk'ibi muri aya majambo nkanyene iyo video yawe bashobora
kuca bayibloka meme na shene yabo bakayugara. Hari abantu benshi bama batakaje amashene yabo ko bavuze ivyo badakeneye bande babandi bariko barakoreshwa n'impeme ya Yezebeli. Mugabo nikibuza ko mu mafilme amafilme batwereka bayakoresha mu ibituzi ntavyo bigera bakuramo. Mugabo ihenda uvuge homosexuality, wenda uvuge abanezibien, wenda uvuge uravyumva abapede. Uyu munsi bamwe bamubwira ngo ntibafutira ama video aje ngo urumva ngo ya mafere ya papa mama makamemaho umva barese ayo ma algoritme yumvise iryo jambo homosexuality bati rabaneze video z'abakazi baninga ivyo kurakora byose bakavyugara. Harabimye amaviza kubera iki? Kubera yuko bari contre imikorere ya Yezebeli yo kwanya umugambi w'Imana. Iyumvira abaye ba papa na ba mama bama abana bazovuka bazosura kuvuka mu buryo ubu baca baza kuzana abana bari hybride. Abana bazoza bamu programme kwica nk'abantu 3,000 akumva aranezerewe. Hari umutipe muri Brazil yarashe papa amutipe kama bamufashe papa Jean Paul de Joie mwaramuhusha mumufashe akora mu entourage ati papa mupfiki wewe ati kuri je papa nta nuwo narinze ati bwana mvisigera abantu bose igihugu cyose kimuvuga cyo nanjye numvumengo no mudugira ko nkaho umustar none umwese ntimwamenye je nagomba kumwica kugira ngo umustar bamenye nico jewe nashaka ibaze wa muntu umuntu akora ikibi kugira ngo amenyekane. Umunsi umwe nigeze kwakira umugore w'umustar baraza kundaba muhira arambwira je ndi mukana hamasaza arambwira ati mfise ikibazo mukozi w'Imana ati umugabo aratuka kankubita ataco twapfuye ataco namugize hama namubaza agacambira ngo urumva ngo nari nazimye ngo abantu bari bakimvuga umva aramukubita kiyaranje agahamagara ama media agahamagara abantu basama kamera hambwa ati uyu munsi hari ikintu nza gukora muze kuba muri hafi agacasohora umugore we akamutatagura amakofe akamutabura kw'impuzu akamusuka kwa amazi agakora skandal bakashaba ifilma akabifotora bati naka uravyumva yameshwana ibinyamakuru bikavuga ibintu vyinshi bikaduga inyuma yaho heze nk'imisi nk'itatu agacasohora indirimbo. That's how they promote their activities. Hama umugore akavuga ati none byuko bankubitiye ati nikushira umbabari atubona ko abantu bari banyibagiye bari sinashaka konza guhusha tugena gutataguye kugira ngo bamanze bavuga so kuti naka abantu ebe yarakibaho none yapfuye ikina umugore ibinyamakuru bivuge sinsohora indirimbo hama baca baza kwira bati ni wamderuka gukubita umugore ariko gushwana n'umugore uwo mugore nibaza kwa muri kurazira ngo umuntu yazimye baramerewe nabi. Uko ni ku mugore Yezebeli akora to corrupt God's given authority. Uyu munsi ni murabi yarashitse no mashengero yacu. Uyu munsi umuntu ashaka kuza yambaye ubusa hataci mu bwiye ahera kandi akaza ngo aje gukora Imana akaza arafa pasaro we ari kwerekana umuvuga butumwa yambaye impuzu gira mu mutwe kizira